mu nyuma haradutse abandi bantu bakomenye cyane nka Citegetse Éric aribo ba Chimamanda ibyo mugaye ivyo akora nikibwa amajambo adaheze icubahira umuntu. Wezi ya commentaire wacu zakira gute ku muntu akwatatse incuro zirenga 5 canke 10 ku munsi? N'ubu abantu baracatuvuga si Chimamanda wenyene. Hama nkujya ndamutahura kubera ko ndamufata nk'umuntu atazi ivyo arimwo, ariko Josh gituma amuhataka cane niyo pasteur wa mbere nga afise ama views menshi ku marezo social yiwe. Urumva rero ko akeneye ama views. Nyina wiwe muvyara Zavre ego muramubaza ndibaza aza kudukurikira tumubwira intara kugira agahengwe nyina we afise bamukoye Ngozi. Uyu munsi afise agakuye mu biganza byacu ko twamusengeye. Imana yacu iramukiza. 20% y'abakobwa abona ko ari beza ku mubiri bafise inzobe bafise ingene Imana yabaremye bo mu rushengero na 20% yamabari inyuma abarondera. Harabaho amafaranga menshi kugira ngo abakoresha ububwa abakama video canke amafoto bari gusa. Biramaze kuba? Ego biramaze kuba. Hari n'umukobwa mu minsi heze ndibaza ko ari umudamu canke ari mu Barabu yari umuntu amusapotinga bimusa yakimusapotinga, ariko ibiri inyuma nuko nawe nyene yamusaba ibintu nk'ibi. Tuba tubizi rero nta kintu umuntu ashaka kuduhisha kubera ko Imana duhaye ingabirano turamenye ibintu tugasesangura. Reka tugarukarize nga aho sindaheza. Aho haro n'igihe yigeze kubesha yuko yaje mu gihugu cy'u Burundi buravuga ati kada iyashika jewe twari kumufatisha kubera yatwambitse bara. Inyuma y'ivyo byose urabisanzemwo ugize urusengero rwawe rwiza cyane bimeze neza ubona ko utanga ubutumwa bwiza. Mu nyuma haradutse abandi bantu bakomenye cyane nka Citegetse Éric aribo ba Chimamanda ibyo mugaye ivyo akora nikibwa amajambo adaheze icubahira umuntu. Wezi ya commentaire wacu zakira gute ku muntu akwatatse incuro zirenga 5 canke 10 ku munsi? Nivyo bitangaza vya ukora. D'abord jewe nakubwiye mu ntango ko nabwiwe ko abantu bazomvuga. N'ubu abantu baracatuvuga si Chimamanda wenyene. Hama nkujya ndamutahura kubera ko ndamufata nk'umuntu atazi ivyo arimwo, ariko ikintu gikomeye cyane ni mpemu iri inyuma yiwe, parce que hari mpemu iri inyuma yiwe. Impemu iri inyuma yiwe rero si yo kudetwiza kubera bijya akora. Uyu munsi abivyazamo umusaruro muri faso zibiri. Ubwa mbere avuga bijya nk'umuntu ukomeye canke avuga ati urukura atera imbere, abashaka kubivyazamo umusaruro muri faso zibiri. Faso ya mbere ni uko amenyekana, ari mu bantu badogira mu bandi kugira ngo bamenyekane. Faso igira kabiri abikora mu mafaranga. Hari abantu bakamahera, arafise groupe bakorana akubwira ati duhaya kugira ngo turabwire tubigenze. Ari muri iyo faso. Hari abantu benshi rero batazi ivyo barimwo bamukurikira mu kutamenya. Ikigira kabiri n'igituma kumbure anyataka. Ari abantu babiri yataka cyane, muzosanga uwa mbere ari Joshua. Nibaza ko ukurikira ashobora kuba ari jewe. Ariko Josh gituma amuhataka cyane niyo pasteur wa mbere nga afise ama views menshi ku marezo social yiwe. Urumva rero ko akeneye ama views. Nta bindi akeneye kumwe abantu biwe. Rero ujya mu Moses arazi ivyo arimo kandi arazi wamutumye uwo ari we. Mose arafise wamutumye. Jewe ndakora ibyo wanje nawe arakora ibyo wiwe. Hanyuma amaherezo tuzohabwa impembo n'uwadutumye. Hama uriya nteye ubwoba kumbe tuza kumugarukako, nteye ubwoba kubera ko si ubwa mbere mpura n'abantu nk'abajya. Iyo bakumva umuntu wa mbere asimbiye kuri hazo social akubahuka Imana yasize amavuta kubahangara.
umuvumo kuri yo no ku bandi. Buryo gutera imbere si ukubaka amazu gusa, si ukugendera mu miduga myiza, gutera imbere si ukugira amafaranga, gutera imbere no kugira amahoro mu mutima, ukagira naho ukura umuntu akagushimira ahageze. Rero ntibintera ubwoba, wanashima ujya ndamaze gusengera nyina wiwe mubyara. Zavre ego muramubaza ndibaza aza kudukurikira tumubwira intara kugira agahengwe nyina we afise bamukoye Ngozi. Uyu munsi afise agakuye mu biganza byacu ko twamusengeye. Imana yacu iramukiza. Namusengeye kabiri. Bwa mbere bamuzanye babihisha, ubwira kabera muzana ndabimenya. N'ubu ari mu kuza. Ari mu kuza gushima Imana ko Imana yamugiriye neza. Hari ibigwara byamufata yarapfuye. Rero mugabo nk'ibyo ntavyo yovuga kubera ko avuga ati ama views yava koroka. Turi muri business yo kuduza ama views kuko tubishaka twabikora, ariko mbega avantage ni ya nico kintu gikomeye. Eka akandi no kongerako nuko nk'abakobwa nka 20% y'abakobwa abona ko ari beza ku mubiri, bafise inzobe, bafise ingene Imana yabaremye, bo mu rushengero. Na 20% yamabari inyuma abarondera. Harabaho amafaranga menshi kugira ngo abakoresha ububwa, abaka ama video canke amafoto bari gusa. Byamaze kuba? Ego, byamaze kuba. Hari n'abandi bamukopiye, hari n'abandi bamublotse. Akaza nk'umusamariya ashaka kubafasha, ariko ari kindi kintu. N'abajya muri bajya benshi bamushigikira mu marezo sociaux. Hari n'umukobwa mu minsi heze ndibaza ko ari umudamu canke ari mu Barabu, yari umuntu amusapotinga, uyu munsi ariko amusapotinga, ariko ibiri inyuma nuko nawe nyene yamusaba ibintu nk'ibi. Tuba tubizi rero nta kintu umuntu ashaka kuduhisha kubera ko Imana duhaye ingabirano. Turamenye ibintu tugasesangura. Reka tugarukarize ngaho. Aho sindaheza. Aho hariho n'igihe yigeze kubesha yuko yaje mu gihugu cy'u Burundi, buravuga ati kada iyo ashika jewe twari kumufatisha kubera yatwambitse bara. Ofetiga bijya ni impact negative yamukoze kubivanye na video, sinzi ko mwarayibonye, nigeze kuvuga ndeka amajambo kuri we. Hariho yacagira sondage ingene arabiko hariho abantu kumbuye bo mufata igihe yoza canke reko arategura abarundi kugira ngo arabe mugabo nkuko mumuzi n'umuntu akunda kwiyemera, n'umuntu akunda kwishira hejuru. Amateka yo turayazi. Niyoza agera Ngozi areke kwifotoza ari mu hotel canke mu restaurant runaka kugira ngo yemeze abantu ati mubwire vya bibwa ko naje kandi ataco byangiza. Rero ntiyaje. Hama bashima no kuvuga cy'indege twagiriwe amahirwe, turamenya liste y'abaje kiya gihe n'indege zabajanye. Kiretse nimba arahinduye isura n'izina usanga ntarimo, ntiyaje. Kandi nta yabasha abantu ko yaje, ntiyaje. Ndabo si bivyo wacu gusa twita imbwa, aremerewe kutwita icyo ashaka, ariko kandi wibuke ko uyu mugabo nose no kwatanderagira aranubahuka agakora ku nzego Imana yashize amavuta ngo aturongore nk'igihugu. Ni ikintu kidasanzwe. Rero sinibaza ko yoza gutyo hama bigaheruka onye. Sometime mpora mbona umenga arakunda igihugu, uwundi mwana nkamva umenga ntakunda igihugu. Ikindi gihe naco hari abantu batazi ko ari umuririmbyi mugabo byaranse. Amapfa dusumye yaragerageje biranka, amaklipe video barayasohora biranka, yaratanze n'amafaranga menshi. Wanashima na bamwe mu bamufasha guproduce ivyo bintu, gukrea izo ndirimbo n'ibindi. Umwe yari umubofu wanje, numva amakuru turayazi ava yuko ariko rero bumva ko ngo nta gaciro kanini mpa ibintu vyiwe kubera ndabo ujya arangira publicity. Atuma n'abantu turara abantu benshi twakire mu rushengero kubera rero rimwe na rimwe atatuvuze ariko tuba turi mu ruhombo kuko hari n'abantu benshi batumye batumenya. Promotion yashobora kuba nziza canke ikaba mbi kandi byose bikagana neza cyane. Mu bisanzwe umuntu
arashaka kugira abantu batatu. Umuntu agushigikira mu buryo bw'amafaranga, n'umuntu aguhanura, n'umuntu agutinya bivanye n'icyo Imana yakugize. Ariko hari undi muntu rero Imana izana imbere yawe nk'umusazi akakubahuka, ariko kugira ngo kumbure nimba ari ikinogo rugiye gukurokeramo ukanure ntugikurekeremo, nimba ari inzira yo kuracamwo mbi uyivemo izibukire. Abantu rero barakenewe. Buriya nawe mu yindi faso asa nk'ukenewe, nuko gusa arenza imvugo yiwe agafata ivy'impemu akabishira kuri Satani. Ico naco ni icyaha kidaharigwa. Urashaka gusambana ugaharigwa, uwo kwiba ugaharigwa, uwo kwica ugaharigwa, ariko ari ibyaha bibiri bidaharigwa. Icyaha cya mbere ni gushira ibikorwa bya mpemu yera kuri Satani, niko Yesu yavuze. Ikindi cyaha gikurikira ni gusenga ibigirwamana, kwizera inkomezi z'abapfumu, kugendana ibiheko, kwisiga amavuta atuma abantu bagwa hasi par exemple, canke kudendekanya ibintu Imana yavuze itavuze. Ivyo ni ibintu bidaharigwa naho wogira gute. Rero hari abantu bamukurikira batazi ivyo barimwo, kumbure batsitaye mashengero, bababaye, hari ibyo bashaka hanyuma ntibabironka, baca bamushigikira ku rugezo rwo hejuru, n'abandi ataco bazi batazi nk'iyo umukoresha. Abo ni babandi rero baca baza ku bwinshi. None nakubwire ko murajya amakomantere bajya abantu usanga ko aratuka abantu, uvuze nk'akantu gatonya usanga baca bagusamira hejuru. Bari muri groupe yiwe, afise groupe ya gospel, Moses gospel, Chimamanda. Yego. Abo bantu rero baja mu kumufasha ntibamenye umuvumo wo kwarakira, no kubaburira bakabimenya ingaruka zizobaza. Kandi usanga abwira abantu kuva amashengero